murakoze cyane. Nani Patrick nutinya ko hava haba coalition y'abicanyi bavuga bati abishe 72 93 2015 2008 2020 bose akavuga ati uyu muntu atuziye fo. Ico gihe bagize coalition natwe twifuza ko abisha abantu bashengerwa, nibaza ko twobasumba, nibaza batanga fubo dusumba ko abenshi mu Burundi n'abadafite ico bagirizwa, nibaza ko ari twe turi benshi gusumba abafite ibyo bagirizwa. Ukuri ako kantu nibo bake kabisa. Reka twakire Dismas Junior namba twumva kugira nawe tumuramutse. Muratwumva ko network ya mukorozeho gatoya. Ariko jewe reka nibarize ikibazo nibutse. Nkurunziza nagomba ndababaze mwebwe umubano Frodebu cyangwa ego Frodebu umubano mufitaniye n'imigambwe yindi y'ibihugu tubana, ndaho mvuga CCM, nkavuga FPR cankwe niyo nzi ibindi iyindi niba twavyo bihugu byenye biturikikije. Mubanye gute, mufitanye imigenderanire imeze gute? Yego urakoze, je nibaza ko aya masaha maze umwaka n'amezi make ntabwo yutwara Frodebu. Iyo cambere nihutiye kunagura umugambwe no kutangura vuga n'abanyepolitike bari hanze gwe n'abari hanze, ariko noba mbeshe ri FPR nta n'umunsi numwe ndayikontakta cyane CCM, ariko rano imigambwe yo muri Afrika iri ku butegetsi imenyereye kubicuditse imenyereye kuba icuditse n'imigambo nyene iri ku butegetsi. Rega numve niyo FPR yashwanye na CNDD-FDD, burya FPR nta mugambwe wacuditse na CNDD-FDD nka FPR, mbere yawufashe no gushika ku butegetsi mubirukanye Sabanya Frodebu nawe warimo, ariko kumburungira ngo barabonye ko byose abanyafrodebu yavuga ari byo, ariko ro gushika aya masaha ntiturahura nabo, noba mbeshe ntiturabonana, ariko ngira mu minsi iza byanka bikunze ko ntushobora kwifuza ko ushikira ubutegetsi utavuganye n'indi migambo iri ku butegetsi, yaba FPR yaba CCM, abo tuza kubashikira byanka bikunze kugira ngo tuvugane. Ibyo tuzobikora mu minsi iri imbere. None Patrick ko twumvise ibihuha ngo mwavuganye n'abantu bo muri CCM muri Tanzania. Canke ni nakabare k'abarundi ka cane. Barabesha vraiment nta munsi numwe CCM turavugana, kubera CCM kera umugambo w'abanya Frodebu ukiri ku butegetsi bari bacuditse gose, ntaco tumaronda bihakaniye abatwarabonanye no bivuga kandi no vyemanga nkavyemera, ariko inkuru zo mu bubarezi zivuga yuko CCM yakuye amaboko kuri Dede ngo we ngo mwoba mwaravuganye. Oya ataramabanga ntituravugana, yari ibangano uvuga ko ari ibangano noba mbeshe, mbere nta na contact ndagira n'umunsi numwe ko twovugana, ariko mu minsi iri imbere ndavyifuza nzobikora. Munyaragase Dismas Junior, sinzi ko mutwumva, mugure micro nibaze ko mutwumva ubu. Nibaza ko yashize ko ama écouteur afise bluetooth, burya ufise bluetooth nico kindi cica ntubuze. Ndibaza ari umuntu yari yashitse kare yitwa Amos karibu cane gose, ijambo ni gwanya. Yego murakoze cyane kandi ndabahaye muriwe cyane, ndakengurutse kiganiro mwaduhaye ko mwadutumiriye mutumirwa ko kandi yarakenewe cyane, nkaba nkengurutse kubona muhaye kaje cyambere nagire mbazanya kwa Patrick Nkurunziza. Ikibazo we nyene yatangaza bane tarike 3 z'ukwezi kw'icumi basaba yuko agatotezo bariko barakorerwa n'umuganga uri ku butegetsi CNDD ko gabanuka. Patrick nyene yaranditse yuko batazihora ugabanya agatotezo bariko barabakorera, bibaye ngombwa Siriko ndakumva naho nibwake biko biracika sinzi ko subiramo. Mose nibaza gukoresha nawe we ukoresha micro canke ikindi kintu, ijwi ryawe riragenda rikagaruka. Mwoshobora gukoresha telefone canke ukundi kuntu mugabo tugashobora kubumva. Murakoze cyane, ngira hamuranyumva. Yego ubu turabumva neza. Yego cyane, ariko ndavuga nti nyakwa Patrick yanditse itarike 3 z'ukwezi kw'icumi. Oya agatotezo bari ufite ikibazo uraba neza telefone cankwe urabikintu ko akoresha. Amos ukoresha VPN? Bon, raba uhindure system uriko urakoresha kuri Twitter kuko ijwi riragenda rikagaruka.
anatonda reka twakire Nyankamugayo kugira ngo arahindura aho igiye korakoresha Nyankamugayo. Murakoze ko mijambo sinzi ko munyumva. Ego turabumva neza. Nagira mbanze nshimire mwebwe mwateguye kino kiganiro, ndabashimira cyane gose. Hama nongere kandi nshimire umutumire yitavye kino kiganiro. Si ibintu bishika cane abantu batwara imigambwe ngo baze kwitaba ibiganiro nk'ibi kuri space. Nkaba ndabimushimiye cane bivuye ku mutima. Ikindi naco nagira ndamutera intege, ndamubwire yuko hariho abarundi benshi cane gose bashigikira urwo runani. Urwo runani n'ukuri abantu benshi bararuhanze amaso, baruzeye ko vyinshi. Jewe nk'abo tumaze kuganira batari bake bari hanze, barabona yuko dede abantu batagiye hamwe ngo bagire urunani bitoroshe kugira ngo bashobore kwikura ku butegetsi. Kuri ivyo rero kubona mwarafashe iryo hangiro kugira ngo muje hamwe n'abandi ni vyiza cane gose. Muti kubera jewe ntihenze ni gake, sinzi muri 2010 canke 2015 na 2020 nta namwe higeze haba urunani ngo abantu baje hamwe. Ico nibuka 2010 harabaye urunani mugagwabaye imigambwe yatsinzwe bavuga ngo bibwa amatora yabaye muri 2010 haraba ADC ikibiri muga yabaye après ntihenze. Ahi mugamwe umwe waragiye ukwawo. Ubu rero mushoboye gukora urwo runani nukuri hariho icizere yuko ibintu vyohinduka. Muga ico cizere rero mumenye ko abantu benshi bakibafitiye ko ntimuze musubire kumera nkuko ico cizere bari bagifite no muri 2005. Mwe muri mu Burundi abantu bariko baragira ico urwo runani bari mu Burundi, ntimuze muhe amatwi abantu bashaka ko bazobabwira vyinshi, bazora ko bitazogena neza, ko bitazoshoboka, ko badede muzazoshobora kubakuraho. Mugabo ntaco bibatwaye kugira mugerageze. Jewe ico nico nobabwira. Akabazo rero nagira ndababaze ni kamwe. Hariho amatora y'abashinga amateka yimirije. Urunani muramutse murugize d'abord urunani muzorugira gute? Tuzorumenya ryari? Abarundi babahanze amaso bazorumenya ryari igihe muzoshobora kurabamenyesha. Barumenye abashinga amateka guko niyo matora agira be mu minsi iri imbere muzoyajamo gute n'urwo runani. Hama eske urwo runani ruzobandanya gushika mu matora yo muri 2027 igihe bazoba bariko baratora umukuru w'igihugu. Murakoze. Ego urakoze. Ico no kugira coco kuba ko urwo runani ruzomenyekana umunsi umukuru w'igihugu yahamagariye amatora. Sinye itegeko rihamagara amatora no kuvuga ko gushinga inani bizoca vyemerwa niko amategeko avuga. Ico gihe rero ngira ngo mu minsi mike y'icane natwe zoca dushira habona urwo runani rw'iwacu. Hama n'abashinga amateka uko tuzobaja bazobagenda tuzokora liste y'urunani, abo twajanye urunani bose bazoba bari kwayo ma liste, tuzogira liste imwe y'urunani izogenda ari liste imwe uko nyene bizoba bimeze. Ariko nsubiye inyuma gato hariho umuntu yamara ikibazo kugira ntishuye uriya muntu yambajije ndamwibagiye izina aje kumbaza yambajije ikibazo ambaza yashatse kumbaza nyene ashaka kugaruka kumenga tugomba kugenda amatora nko guherekeza CNDD-FDD. Nashaka mbere ndakigaruke kugira ntagire umuntu aza kukigaruka. Uriko uravuga Amosi ujya mikro yacitse. Oya pana Amosi imbere ya Amosi. Hari Senya mwiza haba Reyi. Reyi nibaza ko Reyi yambajije neza. Yabajije ati ariko wakibaza aza kwiyumva yashatse kuvuga kumenga twebwe tugomba guherekeza CNDD-FDD. Kumbure kumengo yanavuze ko turi bamwe ubu bitfode na CNDD-FDD. Ivyo narabisiguye sindabigaruka ko iyo byatanguye aho nyene. Ariko nibaza ko aya masaha twebwe ico dushaka nuko haba amatora kandi tukagenda mu runani kandi tukayatsinda nico twifuza. Kuvuga rero ngo CNDD-FDD kumbure ngo nama nkunda kwibutsa abantu minsi yose baze baribuka ko umugambwe Sawanya Frodebu watsinze yiprona
iprona ufise igisoda cose ufise amahera ufise inkoho nta kintu na kimwe batari bafise mugo Frodebu yaratsinze n'ubu nta kintu gishobora gutuma na kimwe urwo runani rudatsinda amatora iyo abarundi bashatse bati ni kwisi yose mwarabonye muri Senegal ibyo bakoze iyo kwisi yose yageze ko ibintu bihinduka birashoboka mbere nshimiye weje kuvuga ati yatanguye ati ndabashimiye yaje munazobaca intege nomwe no basaba ko hakuduca intege mudutera intege muvuga ati vya bintu none mwatwemereye byabananiye gute ko mutabishitse kuri twabishika ko muzokoma amashi nibitunaniye muzoba ati byabananiye gute ariko gihe nimuzorenda kubitubaza ko tuzoba twababariye ati vyatunaniriye nizorinda nitwabona vyanse tubabwiye ati byanyu vyanse ariko nibaza ko bitazokwana dushizemo ingufu mbona dufise habona ibibazo bihanze abanyagihugu byanka bikunze bizoshoboka. murakoze cyane sinzi ko nyankamugayo oya reka turabe mose nimba mikro yiwe yakize ashobore kubaza ikibazo cyiwe ko yahejeje kubaza okay hari ikibazo ca 2027 ntiyakinyishuye neza yuko go runani ruzobandanya gushika muri 2027 murakoze. Nibaza ko nta kintu na kimwe cyotuma rutabandanya kuko tuba twajanye mu matora y'abashinga amateka nta cotuma rero no kuri na 2027 atagihindutse tuzojana kuko mu byo tuvugana ibyo byose turabivugana tuzoba turi kumwe twese mu runani. Mbega Patrick ntaciriyemo abayinvite banje n'abariko barabapoza ama question hari abantu baguma bandika cyane mu inbox muri telefone ijya mouvement orange ya Francis Rohero bo mwaraba contacts ntimutubwira inyishu batanze ariko uno mwarabegereye oya ntiturabegera ubwo kumbure nyiratsoboye tuzobegera vuba ariko ntiturabegera no bambeshe. Okay il y a encore Dismas Junior yagarutse siko twumva mugura diko nibatko mutwumva ubu Dismas muratwumva mugure mikro Junior clica en bas à gauche kuri micro. Allô muranyumva ubu Ego karibu cyane. Bonsoir, je m'excuse byankoroze kera bavuga ngo ivyuma ntibisezerana reka je vous prends en cours de route reka numvirize ibyo muri ko muravuga ndaba ndentereze na peut-être yanyu. Ego karibu gose cyane hama ni washaka kunganira Patrick karibu cyane kuba ariko baratwumviriza muhava mubaza muti kuki Reno yatumiye Patrick na Junior nuko ndabazi ego ndabazi ego n'abafrodebu ariko nta mupanga nababonanye nta majambo mabi nababonanye. Patrick akiri n'umujene sinzi ko avyibuka naramubona mu quartier wacu hari ahantu yatonda gutya aya atarakura cyane ego donc mwese karibu hama tuyage. muvuze gutega Patrick hari akantu mwe muvuze Vuga ati hajya nahihoze twazinanyemo turi babiri nahihoze. Vous avez raison. Reka tubandanye reka Amos avuge ngira ngo yagarutse afite network nziza. Amos. Ego cyane muranyumva cyane. Ego turabumva ariko muduza akajwi muko muvugira kure. Ego cyane ngira ha muranyumva? Ego me. Ego turabumva neza cyane. Murakoze cyane. Nariko ndabwa Debo Patrick Iza baranditse itangazo itariki y'ukwezi kw'icumi bavuga yuko bariko baratotezwa n'imbonerakure z'umugambwe CNDD mu gutaburirwa amadarapo no kunona ingoro zabo z'imigambwe. Aho hagati aho bavuga yuko Patrick Nkurunziza wenyine yarakumbure bitahagaze ntabwo tuzihora ariko bibaye ngombwa tuziva. Nyuma yaho itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nyene barahavuye ubwo butumwa barabiba idarapo muri quartier mu Ngagara mu Kisigara ca Bujumbura bongera kwibwa idarapo ya nyene. Rero ikibazo nashobora kumubaza mbega ico cuka kibi cyari gisanzwe kiri hagati y'umugambwe CNDD-FDD ubatoteza uvuga namwe bwe ko batoteza coba cyarahagaze koko uyu munsi mukaba mushobora kujana guhiganwa mu matora kumbure mukazobatsinda nko kanije n'izindi ko mubivuga muti murizigiye ko mugomba kubatira muzojana
ico cuka caraheze uyu munsi ntikiri kirabatoteza kumbure twumve ko n'abamandateri bazototezwa n'igihe c'amatora. Ikindi kibazo kigira kabiri, mbega akamo abanyagihugu babateye baravyerekanye gihe cyakwa kugira batabira amatora. Gihe twarabonye abanyagihugu benshi bareka kwitabira amatora kumbure nk'abanyepolitike bari mu gihugu c'u Burundi ndetse niyo migambo mugomba kwiyunga yiporona mwavuze ko mutarayibwira ariko kumbure na nyene muzoyireka turabirindiriye agatogwa mwavuze na nyene yuko mugurira kumbure muzoheza mukagira urunani imbere amatwa dusumira kumbure bo mushobora kuba maze kuyagana agatogwa ndetse na Kefa n'ibize birashoboka kumbure ko ushobora kwiyunga kandi ni vyiza ni by'abarundi turifuza yuko kumbure hoba inani zishize hamwe kumbure kugira ngo zitsinde sinzi ko bizoshoboka ariko nibyo kumbure muza kudusigurira hano buryo butumwa batanze mwoba mwabwakiriye gute nka mwebwe mutwara Debu kumbure barabujijwe kurema amaboko barabuzwa gukora imirimo yabo ya misi yose mwebwe abanywanyi banyu ko batari bumva bategetswe zikagenda zikabahagarika n'ubwahe butumwa mwakiriye nta kamo hajya mwebwe abanywanyi banyu batarimo muri sabanyikorode mu guhagarika abanyagihugu mwebwe ubwo CNDD-FDD koko nta gati bafitiye ko mushobora kugenda bigahinduka mugiye mu matora kujya mutayishigikiye ihimiriza abaja kwiyandikisha kugara amabarabara gahagarara aho ikindi gira gatatu nashobora kubabaza mwebwe ntimushobora gutsinda amatora naho imigambi 36 yavuzwe n'uhagarariye sena uyu munsi kwiriho mu Burundi ariko twibaza yuko kwabaye guhuguza iyo migambi turemera imigambi igera kuri 3 canke ndabivuga ko n'uburenganzira bwanje ndavuga nka Abanya Frodebu CNR Prona iyo niyo migambwe tubona ze kwerekana yuko ufise abanywanyi hagati aho igihe mutaba mufise abanywanyi babaserukira muri zigiye yuko mushobora kuronka abanywanyi banyu naho jana kwijana ko byabaye 2020 mu akase vuba akibwa agatogwa asa yatsinze kubera abanywanyi babo batari baserukiwe cyane cyane muri seni mandateri politike bakungwa abandi bakangazwa hageze harugwa mwebwe ngaho byacitse nitumwumva byacitse nibaza ko sinzi ko mwanumvise n'ibibazo Patrick Ndabizi vraiment ko mwavyumvise neza ivyo yamaze kuvuga basi kugira ngo icambere nacumvise neza n'icakabiri umenga nacumvise neza ubwo nyene nuko twishura ivyo hama burya aragaruka nyuma turamugumiza hejuru naronka akanya kande aragaruka yongereza ikibazo nta kibazo mwe munishura ariko Amosi muze guhindura micro canke kuko sinzi canke abantu bari hafi yanyu bariko barumviriza ikiganiro baraza kubabwira si ijwi rya Pasaupa imboyo sinziko novuga notangura ego karibu gose yego yavuze yakwavuze ati Amosi yavuze ati twarabonye itangazo mwasohoye muvuga katotezo babagirira amadrapo amapermanence yanyu bonona none ubuko mugomba mugenda CNDD-FDD mu matora ako gatotezo karaheze abo gatotezo nibaza ko amadrapo canke buriyerega iyo umuntu atangwe guzara gusamburira ya mapermanence canke akakwiba amadrapo nuko abayagutinya twebwe rero muri Abanya Frodebu turazi ko kumbure kumanura amadrapo y'abantu cagubomora amapermanence y'imigambi ko twebwe bamaze gushikira kabiri babo batubomore permanence Bubanza amadrapo bayiba minshi yose n'utubwarangira nce nk'imisi 4 bisonga ibirori batwibye amadrapo twe ntibiduca intege ahubwo bidutera intege bitwereka kumbure ko ari ingufu batubona amati kwera bafise ingufu ko iyo udafise ingufu nta muntu akugwanya niba nakwibuka kubaho ariko mu gatondo ku mugoroba habari idrapo rya Frodebu byibwe habari ikintu Frodebu yakorewe kibi twebwe rero bidutera intege mbere ntibitubabaza bidutera intege bitwereka ko turi ku nzira nziza ibyo nishobora gutuma rero dutinya kujya guhangana kubera bakwibye idrapo baragiye babuciye tugashira kwirindi n'ubu bagibye tuzoshira kwirinde twebwe intumbero yacu gusa turindiriye muri 2005 kugira ngo twitabire amatora duhindura ibintu cyo rero kizoduca intege kandi ntizosubira inyuma hama higira kabiri yabaje ati none akamo abene gihugu bateye kumbure bateye leta canke bateye igihugu sinzi
sinibuka neza uko yakivuze ntibagende kwiyandikisha kwitabira amatora baca batwara ku ngufu ya naho sinamusheze kongera nico ariko aravuga ati bashatse gutanga message yayo ijya message twese twarayibonye ni message iri clair ni kuvuga ko abanyagihugu bararushe kumbure baraza ati turagenda tugatora niyo dutoye n'ibya bindi nyene canke si ibyo twatoye sibyo bidushitse ibyo dushikirizwa tireka rero kumbure tubireke tuziye kugenda guta umwanya wacu kwayo matora burya baratanze message kandi ikomeye cyane kandi twarayibonye ariko twebwe twageze kubahimiriza twe kubitwega twarabahimirije abo dushoboye tubasaba ko bogenda kwiyandikisha kugira bazitabira amatora kuko batitabiriye amatora nta kintu na kimwe gishobora guhinduka mu Burundi twebwe rukajya kamo mbere abanyagihugu bateye karatujyoye kare karadushimishe ko baratweretse ko bakeneye guhindura ibintu kandi burya nibagera gutora nta nkeka ibintu bazobihindura message rero yarabaye clair no kuvuga ko abanyagihugu bararushe ubu rero bageze ko baruhuka nahandi bazobicisha rero no kubatera amatora yo mu 2005 kugira ngo duhindure ibintu ndayibona uko murakoze Laurent Sa uranyimbaga rumata ndakumva sinzi ko mwankundira ndamwunganire president w'abanyafrodebu Egome turakumva naho byari byanse ko twumvikana je burya nayo ko ndumviriza ama intervention ariko aragirwa kuva iyi space gitangura gushika ubu jewe neza kuvuga ko didesi ukuntu uti kubera iki umengo turi stuck turi coincé muri kahise kandi turi paralize gute kuko ibibazo ni mutubarize ko twabonye ibi je nagumye ndindiriye ko ari woza ati none mu bisanzwe ibibazo bihanze Uburundi concrètement l'avenir y'u Burundi vision ni siko tureke guta umwanya twirukanka kuri amadrapo yibwe ama permanence yasizwe amavyi yasambuwe ibyo je nibasubona usanga bafise competition yo kwiba amadrapo nawo aneterne tubite ku mwanya kera izwi ibidutwara umwanya beaucoup plus ni gutorera ibibazo Uburundi ibibazo Uburundi buriko burafesinga right now muri iyi minsi kugira une vision d'avenir et toutes les questions je mbona ce qui me déçoit un peu ni rapport yo muri 93 ubucuti bwa CNDD na Frodebu none kubera iki mwe mubona amatora bizogenda gute no wabajije ati mwebwe none mubona muri aya matora bizogenda gute sinzi twora bavenire na kuki turi kole mbega muri kahise hari ikintu kimwe Patrick yavuze ati jewe 72 sihonari nanantura ntacyo yagiriza kandi ndazi ko hari abantu benshi muri cette histoire y'amaturbulence Burundi bwaciyemwo genocide pas genocide massacre zose confirmé hariho abantu benshi muri iki gihugu hari abantu benshi muri izi generation shasha generation X na generation Z kinore na soro proche bo bahubwo bicaye ngaba bavuga ati none iki gihugu ualono mbega ko twe ariko dushikiriye muzanye ama responsabilité tukaba turiko turavyara aba bana bacu none bazokura n'abakanadien n'abafaransa n'abaserbe cyangwa n'abarundi none n'abarundi tuzobaraga igihugu kimeze gute malheureusement turiko turabagumiza muri iyo carcan yo kubabohera muri 72 65 93 etc. Je suis d'accord ni histoire kugira bivuze ati ntaho tuzobishira ni histoire yacu mugabo il faut pas ko histoire ituboha il faut ko histoire itwigisha kugira ngo turabe iyo turiko turaja par rapport iyo tuvuye rero ikibazo shaka kubaza sans pour autant gushaka ku influence space cyangwa couper kuri liberté d'expression y'abari ko participa reka dutangure twibaze umwe wese mbega burya dushaka iki pour ce pays qu'est-ce qu'on veut pour ce pays
Est-ce qu'on veut un pays qui reste collé dans une histoire dushigwamo n'abatama basigaje 10 5 ans kugira ngo batubise canke on commence à anticiper dutangure kwiyumvira 10 5 ans 10 ans on veut à Burundi imeze gute iri collé atakiri tuvuga atari ubuhutu ubututsi 72 93 habaye pour conclure arakanu nkunda kubwira abantu abarundi ndabumviriza umengo bameze nk'awa muntu Bob Marley yaririmba abantu twese dushaka kuja mu ijuru mugavuze ati banza upfe ntibemera umengo umubwira ati jewe ndafise solution abanza kuja kudekortika 72 bari muri ibi 93 bari muri ibi 88 bari muri ibi mugabo nta numwe avuga ati none bo anatanda ko tuklarifiya neza uyu ivyo yarimwo 15 ans 10 ans 15 ans dushaka igihugu kimeze gute et toutes les questions qu'on devrait poser nk'abantu je mbona duparticipa cyane mu space mu mantuze ce sont des questions tourner vers l'avenir les amis tourner vers l'avenir abanyepolitike turiko dukora politike mwe mutubwiye muti muzoja mu matora ego tuzoyajamwo c'est notre façon de nous battre hama wewe uri umujournaliste uri société civile uri wewe witeguye gute uri kuprevoya gukora iki urakoze cyane murakoze junior ariko ikintu ushaka guclarisha je nanje mwabivuze uko muvyumva ariko burya ikintu abantu tutatahura nuko burya abantu tuba image ya pouvoir dufise en place kubona ari ivyo tubaza nuko pouvoir dufise uno munsi mu gihugu iyobora igihugu iyobora abarundi nivyivuga nivyikora nta numwe atabona ko ibibazo mu Burundi ari byinshi nta numwe atifuza ko ibibazo tubivamo twese mu Burundi ariko igituma pouvoir dufise uno munsi ikoresha ivyo nizo nguvu nke zisigaranye ni ya joker yo kugabura abarundi niyo mpamvu dukora ama space tugerageza tukarondera abantu tuvuga ati nimuze mutuyagire tuyage uno munsi particulièrement ni ibintu byose cyane kuko tuvuga tuti haje nouvelle génération ishaka gufata ibintu mu ntoki hama muje imbere abarundi tubakurikire c'est bien ariko nimuhava muvuga ngo ati twibanze kwibi ni kwa guhumuriza tushaka ifoko muhumuriza abarundi ifoko muduhumuriza kugira umuntu yumva yega n'ivyo bintu ibyo bitekerezo mushaka kuzana cyangwa izo mpinduka mushaka kuzana imitima iteka ivuga ati si bya bindi kuko uko biri kose CNDD de 2005 ishika nta numwe atabizi yatsinze la main hot kabisa iratsinda mwarabibonye nta numwe atarazi ko izanye impinduka abantu benshi barabyizeye uno munsi turaho turi kubera ibyabaye uno munsi eske CNDD iremera yuko yananiwe jamais imizo si ya mirondera ibirunda uwibirunda ko urumva ni ya mitima yababaye nukumva rero ko abantu iyo baje kuvuga niyo mpamvu ahatambu journaliste burimwo ntaba professionnel baba barimo bavuga ariko sico dushira imbere cyane tuvuga tuti umuntu wese w'umurundi ahari hose yifuza kuvuga aterere mu iyo politique agira icyo avuga agira icyo abaza niyo mpamvu nibaza ko tuvyumva kumwe gusa namwe iyo muntu barababaza abarundi bene wacu hano muravyumva kandi na nkuru nziza yumvise aho igituma ivyo bibazo bibaza ni nayo mpamvu munakuyagwe kubitekerezaho kuko abarundi baguma babaza les mêmes questions nuko abarundi mugani wawe bari stuck ukuntu rega dufite ibibazo kandi ivyo bibazo twemeranye ko tuzobikurwamwo n'abarundi nyene nibaza ko tuvyumvikana sinzi ko rero ikintu yoshaka kongera kugira ngo dukomeze duha amajambo abantu ariko nabo oya jevema urumva ibi junior avuze nivyo nanje niko ndavyumva si on veut avancer comme nation comme pays bavuga ngo umuvyeyi akwanka akuraga ivyamunaniye sivyo je ndabona umenga en tant que nation twarananiwe na réconciliation urabona nibi vya CVR bajya batipa umenga nta ibintu vya réconciliation si vyabo ni kwankana kwagirizanya gutukana hutututsi tusa muzorabe nibi vy'ama space ukuntu vyatanguye kuvriya kubwanje ni kosa rya CVR kuko twarabatumira bakanka kuza mu nyuma ukazabona haje undi muntu
akavuga ikintu severi kaciduga hejuru oryo yo gureconcilia. Donc ba Patrick baje bakatubwira bati on veut de la réconciliation, uwakoze ikibi wese gutangura 1960 canke 1930 tumuhane en tant que nation twireconcilier. D'ailleurs jewe hari igitabo nashaka guproposa abarundi bose ndaza kugifotora ndagishire ngaha kuri space cyitwa les familles explosives. Ce sont des familles zisa neza à l'extérieur bose baba batunganye n'ibiki, mais uzubona pouf umumama arakomye induru canke umupapa arakankamye canke umwana arasazagiye mu rumogi. Et je trouve qu'au Burundi en tant que nation c'est une famille explosive. Wonsigurira gute yuko dans les années 80 et 90 batwita la Suisse de l'Afrique kuko babona yuko turi réconcilier kw'igihugu gitunze, abarabo bari batanguye kuza bariyumvira kuza kunyegeza ama petrodolari yabo mu Burundi. Ubu uya quelques années plus tard explosion y'ubukene, explosion y'ama pénurie, explosion y'ubwicanyi amoko. Donc ivyo bintu nimba generation yacu ifise igikorwa yokora ni gureconcilia abantu pa kuguma mu nzankano. D'ailleurs Patrick abo bantu bakubwiye ngo uje mu space y'abatutsi n'ababono ubabwire yuko twebwe ni space y'abarundi. D'accord, wowe uri umurundi je ndi umurundi nagutumiye. Abo rero ntibazozizemo. D'ailleurs ndakunda no kubabloka n'abadede. Jewe haje umuntu ngaho umudede aza kumbwira ko abayeho neza ca mbloka nta bindi. Donc tubandanye abandi batonze batubwire bamupoza ama question. Ego murakoze ni sikiri no watakomeza. Sikiri munawe mugure mikro ntitubumva. Bona Sikiri ijambo ni gwanyu. Bon, Sikiri tubona umenga ari mu zindi programme, reka duhe ijambo undi muntu. Okay, reka dufate Edi. Murakoze cyane. Merci Renaud na Rumata. Mwakoze kumutumigwa. Fisi ibibazo bitatu byihuta. Ikibazo ca mbere Patrick Nkurunziza, murazi ko turafise imbohe nyinshi, mwangira mvuge babiri gusa. Sandra Muhoza na Sahab sindabona mugira itangazo ryo kubashigikira canke gusaba leta ibarekure, canke igihe yari muri Roi Khaled Sahabu sinigeze mbona Frodebu n'abandi imigambwe yari Bujumbura mugenda muri Roi Khaled mukavuga ati kirazira ko uwo muntu mu mujana mu transfer kandi atarakira. Ico cyari cyambere. Ica kabiri, ego nanga kubabesha amatora hamwe yo bari free, abarundi bararushe cyane bo batora gose même plus de 90%. Ariko 2010, 2015, 2020 amatora yabaye mwese murabizi, n'amatora yaribwe. None mwebwe iyo hope muyikurahe? Kuko abatipe bafise amalobi abashigikiye, abatipe bafise amahera menshi. Ubu bariko bagira branchement muri Laos. Laos iri situé muri Asie du Sud, ni à côté ya Vietnam na Thaïlande, Cambodge, ni région que je connais beaucoup, qu'on a rakoreye comme expat. Alors mwebwe iyo hope muyikurahe? Mwavuze yuko 93 amatora yabaye kandi mwaratsinze neza, mugabo umenye yuko seni yari hari 93 ataho yari seni atachifana niyo dufise ubu, yari seni iri integre. Mwavuze muri Senegal freedom iri muri Senegal naco isa niyo dufise twebwe mu Burundi muri iki gihe. Hama umenye ko muri Senegal hari amalobi, hariho abageneral bo muri CEDEAO bari bashigikiye Sonko, hariho n'ibihugu bibiri rutura vyo muri G20 byari bishigikiye Sonko na le président là. Alors mwebwe iyo hope muyikurahe yuko amatora 2025 et même 2027 ashobora kugenda neza? Icanyuma apari accident muheruka kugira, twarumvise ko mukora mwakoze muri commerce, bariko batoteza kandi numvise ko muri commerce, muri ministère ya commerce babakuye. Ubu mwisuma mwo gute? Murakoze.
muranyumva Ego turikumva neza. mikoro yari yugaye murambabarira yambaje ati hariho abo imbohe nyinshi ariko tindaza kuvugira zibiri hariho Sandra Muhoza na Sahabu ti abo nibo nza kugaruka ko ati sindumva n'umunsi n'umwe muri Sabanya Frodebo mubavugira kumbure twebwe tuba tuzi ko iyo twavugiye abantu bose bafunzwe kumbure baba barimo kubera nibaza ko ta sortie mediatique mitinyo ahantu hose tugiye tuvuga ko abantu bose bafungwa barenganywa mbere no ngaha twabivuze ico twagihagaze ko cane tuguma tubivuga nitwize rero twishiramo kumenga twufata umuntu umwe canke babiri kwera afunzwe benshi ariko kumurengera mu minsi iri imbere tuzobikorera ko nabyo nitsobikorera koko akarenganyo ko ntikabuza ariko twabafatiye mu kivunga tireka sinawe wa mbere abisabye mbere ndibuka ko n'undi muntu twavuganye cyo gihe ari mu gihugu cyo mu Bugande asaba ko twogenda kuraba Sahabu mugabo sinamubwiye ko ntari hafi kandi ko narishima kugenda kuvyikora jewe nyine nka president kandi narababaye ko ntari hafi naramusiguriye ko ntari hafi kandi koko sinari hafi ariko rero ngira ngo nahari hose hafundi yose turashobora gushika kumbe uwo muntu aradukebuye ico tutarakora turamwemereye ko mu maguru masha tuzobikora kandi azobimenya hama yagarutse ati none ko umenga amatora mwe mubona gute ko 2010 ko byahinze murabizi none ico kizere mufise n'icahe tinona twavuze ko mwateye mwayagiyemo mukayatsinda ariko se ni itaremeze uko imeze buriya so uvuga ngo se ntiyari imeze uko imeze canke ntibashatse guhindura ibyavuye byose barabyumvire kandi barabishatse ariko ntibyashobotse je ngaruka hahandi nukuvuga ko turamutse dushoboye kugira urunani twese tukaja hamwe nukuri iyo umuntu yitwa umunyagihugu yavuze ati uyu munsi genda hindura ibintu naho vyogenda gute arabihindura buryo ntandi nza kugaruka kuko nta kindi kigwanisho dufise ko mu mugambwe wacu ntiturwana no mugona ntitugiye gukora ntiturwana na nko dufise ntiturasa kandi zo tuzofata na rimwe twebwe tuzobakuza ku butegetsi ukuri n'ingufu z'abanyagihugu nuva ko aho muri hose aho tuze biza gufashanya vyanka bikunze iyo umuntu arushe atezwa kuruhuka niko bimeze uro hageze ko abanyagihugu biyumvira kuruhuka kugira baruhuke rero batiza kuzotora urwo runani nta handi mbona bazoca kugira baruhuke iyo rero niyo nyishu nguma ngarukana kaya nosaba ko ico kibazo kitoguma kigaruka ko biza gutuma nanye nguma nishura ivyo nyene hama washeje kugavuza ati twarumshe ko kumbure muheruka kugira accident iyo yarabaye atari ko turetse ivyo twanje umenga muratotezwa ku kazi kanyu mukora yego gutotezwa ntibibura na byama byashikiye ariko je ukuntu Imana yandemye ntishobora kureka kuvuga ico niyumvira je nama nasavye ko umushikiranganje atwara ubudandaji bwo mu Bogoza hajya hantu habaye imyaka 17 ndahazi nahabaye na directeur byose ndabizi kuko ugiye ukara ibintu bihabera ugasanga igisata natwara kirwa commerce intérieur kiramaze kumara imyaka 2 abo bakozi biciye mu biro barahembwa ataco bakoze kandi akazi akuzuye ariko kumurengera yatinye igitsure ko je ntiyatwara sinatinye igitsure kweri narabikoze ibyo nateza gukora kandi barankuye kandi sinababaye cyane ariko nawe nguma ndaguma ntera kamati nawe abo bantu bashize ko bansubiriye canke se abandi bahari atuvanye mu bisata atagisata natwaye n'abandi bakora akazi ariko uravyo no kwintu byose byaramupfanye iyo bigufanye rero mu bisanzwe utanga ibihoho ukabiheba iyo bigumyemo rero wemera nibikurikira yavuze ati rero tiwisumamo he jewe ndacakora mu shiranganje bw'ubudandaje ndakora nk'umukonseye ico bakoze bankuye ku directeur barasubira banyirukana kuri groupe WhatsApp ya ministère sino ubushiranganje ndacabukoramo n'umukonseye muri direction générale ya industrie n'umukonseye hari yaro ugomba ndacakora muri ministère du commerce ariko yamaza tuvugana nta dossier bampa umukiranganje yatanze itegeko ko ata dossier bazompa mbaye uko rero ni Rwanda yerera muri koridoro canke nkacenja gukorera umugambwe voilà nuko mbayeho rero mbayeho nk'abandi barundi bose ariko ndabaho byanka bikunze ntarapfa sinzobura ikumbaho nzofuma inzira gwe mukazikotiza mfungura ariko ico niyemeje ndagishike ko nuko mbayeho mu majambo make
Junior none mweho mubayeho gute namwe muratotezwa mukorera mu Burundi canke muri sumamwo bo urumva ngo ngende wundi ravuna. Mbere yo kuvuga uko mbayeho nashaka juste kugira commentaire kuri yavuze ati muranyumva mbere. Yego turakumva neza Junior karibu. Merci beaucoup. Ndashaka juste kugira commentaire kuri mu intervenant mwene washeje kubaza ati none abantu ko bafise amalobi ko bafise muzoba nashaka juste ndamusubiza inyuma mu mateka y'isi nshimangira rwose kubyo Perezida Patrick yaraje kuvuga iyo buryo umunyagihugu yarushe yarambiwe naho uzozana amamisi naho uzozana iki bizoteba biyangare raba bakadafi raba ba Saddam Hussein raba bande bose nyene byaheze byatanguye ari abanyagihugu bari bagiriye confiance ya systeme le système a trahi hamaye mu madone barayigumukana hariho n'abandi batagumutse uri système se sont juste effondré ndabakarore none IRSS igeze hari ukivuga none Junior naguciriyemwo mu frère hariho umuntu yitwa ngo Habona Arcade nibaza nyene ko ari umuntu yipfuza umuceri wuno munsi ku badede yanditse ngo abarundi ngo ntibarushe ngo ahubwo ngo mwebwe mugira ama space ngo misi yose ngo muvuga ngo ibibi biri mu Burundi ngo haratekanye ngo umutekano urakwiye ngo turi ku kivi twubaka igihugu ngo igihugu cacu ngo n'aba diaspora ngo birirwa bagaruka gukorera ngo migambi ngaha ngo n'abanyamahanga ngo bukeye baza gushira imitahe mu Burundi umuntu nk'uyo Junior wowe mu Burundi ni twebwe tubibona nabi dufise amarinete mabi amafoto canke ama message turonka siyo wowe uhaba bigenda gute nk'uyu avuze gute umuntu yo mwishura gute abantu tugira twama ku ma media sociaux hariho utuntu tw'utu motivation speech twama dusoma hariho kamwe bakunda kuvuga ngo je suis arrivé à un âge où il est inutile de discuter ou d'argumenter avec abantu bidakenewe. Ça veut dire niba ubona umuntu un simple exemple namananga niba ubona umuntu ari capable yo kuvuga ngo turi dans une ville ifise presque 1 million d'habitants avec je ne sais combien de kilométrage de route où éclairage public uyibona kuri 28 novembre narijya riduga gushika kuri présidence de la république igisagara cyose cyitwa ngo cyo gisagara gikuru igihugu cyose wakabona ko ari ibintu biri normale nane ubibuhore gare la papa nigeze kugira un commentaire abantu bariko baridogera insalubrité iri mu gisagara cyese ndabwira none ufashe umuntu atazi toilette cyari cyo atazi gukaraba mu ntoki cyari cyo Jolando muramufashe umugize directeur wanuze wa santé publique cyangwa umugize unuze wa sinisema ushaka yase nisiki none umuntu atazi umuntu atazi amanorme ya urbanisation atazi yuko umuntu ateza kujya mu gatondo arye midi we wabona yuko ariye ku mugoroba akagenda agasaba ideni ry'ibiyeri bibiri hama la fin du mois ukwezi kukamuhera kuko tari amadeni wakabona ko ibyo urumva nitwo bifata nka norme kuko ugiye kujya guharira nawe umuhaye importance adafite ubuhaye vision yiwe uyigize nka norme donc hari ibintu ntagita ku mwanya agiye personnellement sinzi ko wabibonye no kuko media social singarira cyane n'abantu sinyibwa n'abantu none wewe twavuga ko ariko arondera igiti cyane kwiyeza imbere y'abadede basi bamuha iryo rirenga basaronke ayuno munsi umuntu nk'uyo twamukarifya gute umuntu mu patriote arakunda igihugu canka kundinda kera tukarisama tukira abajene muri Frodebu twakunda kuririmba ngo n'abariyo baragowe nabo subirayo urumva nigeragereze none tuvuge gute gare reka bye kudutesha umwanya tuvuge ibyo igihugu abo ni babandi bashaka ko umuntu abata ku mwanya dutu umwanya turiko twarigimata sur des aspects négatifs alors qu'on peut discuter des choses yego munyemerere ndabapose question Junior na Patrick hari umupoliticien wo hejuru cyane ntashatse kuvuga izina ariko wo hejuru rwose anyandikiye ati bon
ati umbarize ikibazo ntuvuge ko ari jewe bon bya bintu nyene vy'abarundi ati hariho abarundi bahuriye i Louvain la Neuve en Belgique abandi bari i Kigali i Kampala ni Montreal bavyise ngo colloque interburundais ngo muri colloque harimo imigambwe itari mike na Frodebu yari yaserukiwe société civile akenyenzi bon sinzi ivyo ari byo abakenyezi je pense no gwaruka gwitavye iyo colloque mbe ugo runani hari co rupfana n'iryo huriro iyo colloque interburundais yoba ariyo yavyaye ugo runani après acha la poser une question ati Léonce Ngendakumana na Evariste Ngayimpenda bari muri iyo colloque interburundais na senere yarimwo ati Patrick utubwira uburyo butandukanye bukoreshwa mu kwiba amatora muri Afrika mwiteguriye gute kuzibira kuri ubwo buryo voilà nibaza ko ari question zibiri n'umuntu nibaza atoshobora kuza muri space kuvuga mugabo nivyanyandikiye sinzi ico muvyibaza ko ni Patrick na Junior la question vous est posée Bojiro nabandanya afise mikro ndishura hanyuma murakoze mugabe icyo kiragoye kwishura kuko personnellement et honnêtement je n'étais pas au courant iyo colloque Sange ni vya bindi muzo kwanonsa coalition au jour où je sais pas plus de détails jewe personnellement nta cyose no ivuga OK bwana Patrick acho mufise mu bivuga ko kuri ico kibazo c'uwo muntu iyo tubariza ko iyo colloque yavuze ari colloque yari organize Pancras yabereye ngaha yabereye Gitega nari ndayirimo sinzi ko rero ashatse nibaza ko ari nk'ivyo nyene yashatse kwandika ofete vyabereye ahantu henshi nanse gusoma mu Burundi nibave babakwegera urumva eko bo iba iyo organizwe na Pancras Chimpaye nari ndayirimo yabereye Gitega kandi ntabeshe abantu bose yadondaguye niho bari havuyemo Léonce Ngendakumana uwo munsi ntiyitavye yashoboye kuhaba byaramugoye mbere baranamugoye menga yarafise expose mugo baramwankira ko ashobora kuyigira nawe yahabuza guparticipa acarabiheba kubera bamwimye uburenganzira bwiwe nkibaza ko rero iyo colloque nta hantu na hamwe ihuriye n'ugo runani nta nisano bifitanye naho vyohurira ahubwo ronce hari ikintu nkuyemwo naguma ndamubaza Pancras Chimpaye abitegura ndamubaza impamvu akambira ati tuzobatumira mugabo gushika ya masana arindire ko bisubira kuba narabuze ubwo kumbere barabihagaritse bibaza ko hari isano bifitanye n'ivyo turimwo ahubwo arampaye inyishu uwo muntu nawo ntamumenye arakoze umuntu adasanzwe ndabona bon canke ngira ndamara ko badafise mugabo n'umuntu adasanzwe ko adasanzwe rero araraba iyo colloque ayirekure niba ari mu bahizibiye kubera aba bayizibiye kubera bibaza kumbure ko yoba ikorana opposition ndatahuye ndamumurije rero ntawo bihuriye nta nisano bifite nta n'ibyo bizogirana kumbure nayire kandi yaho yafashe iyo colloque ndabye haraho guverinoma bagashishiza ivyumviro vyabo tumwe wese akavyo yumvira senze ibihari twese tuba duhari kandi havuzwe ibintu bikomeye kumbure nyina n'ampamvu base kwisubira kuba ko twarashikije ivyumviro bikomeye cyane nta wari umunwa n'umwe yari ahari abari baravuze ibikomeye cyane ariko numbira ko atanu na hamwe bihuriye ibyo kwiba amatora ntavyo ngaruka ko ngo muzo bigira gute nabivuze neza twe tuzi ko ingufu zacu n'abanyagihugu bashaka guhindura ibintu nabo nibo bacungera amatora nibo bari ahantu hose babera amatora nibo batora abaramwe bayacungera nibo tuza kuyacungera ni ukuvuga ko ejo nibatayacungera twese tuzoguma mu kangaratete si jewe sibo bahamagariwe rero kuyacungera nta 2 cyangwa 3 cyangwa 5 ngo biba amatora gute je sinshobora ngo biba amatora gute ko sindi mu bayiba babaza bati none iyo coalition yawe ni giki gishasha izokora kugira yasure ko amatora batazoya bacenga nkuko babigiriye gwasa twese turi témoin turabarundi kandi nkuko babivuze abarundi ya majorité au fait sabicanye kandi sabantu babi kandi baronse umuntu mwiza azabo mwakira none okay barayivye abanyagihugu uzobahamagarira kuja muri manifestation canke uzocuja muri cour supreme nayo turayizi sivyo canke uduhamagarira gufata inkoho tuzobigira gute muri ubivuze neza mbere n'ibyo nashaka kugaruka ko nibaza ko n'uwo muntu akomeye cyane
yarindiriye ko mvuga kumbura ibyo ashaka ko mvuga kugira ejo azinduke kuwufata ariko ntabyo mvuga arabesha. Niba rero mwibaza ko hari inkota tuzofata ntazo tuzofata nta manifestation tuzogira, twebwe tuzi ko tuzotsinda amatora aciye mu mahoro n'umutekano. Nico tuzi gusa. uwo muntu akomeye cyane tunamusabye ntagukoreko kandi ntagire ikintu kizoshikira Patrick. Oya ntaca azongera none yokingira namugize iki? Hari ico namugize ko niko nshikiriza ibyumviro byanje. Yavuze ko niba yakubajije ati umumbarize ibikunyiye y'amatora nyene azoyacungera, kumbure yarazi ko ndambwira ko tuzofata inkoho nazo tuzofata, kuko nta nizo tuzi kurasisha. Twebwe tuzi ko tuzotsinda mu mahoro n'umutekano, kurya nabo baje bagatsinda. None bo umunsi batsinda bigeze bona ko ari Frodebu batsinze, bigeze bona Frodebu ija kurasa canke ikavya, ahubwo nibitegure ko tubatsinze nabo mu gatondo kare bazovyuka ati turabashimiye twumwadutsinze nimutwara igihugu. Nico conyene noshikiriza uyo muntu aheje kukwandikira. Bon, aringira ubona bagenzi biwe bumvise tubandanye. Sawa cyane, reka duhe ijambo Hoba yari yamanutse asuraduga, reka rero dutangurira kuko yari yaje kana. Hoba bagabo sinzumenya ntatwumva, reka duhe ijambo rero ukurikira. Kama kawaida. Muranyumva? Ego turakumva. Ibyuma byagoranye rero n'abantu bariko barampamagarira mu ngirira ikigongo cyane. Merci Reina Rumata Crispes n'abatumire banyu Patrick na l'autre mumbabarira amazina biragoye ariko ndabashimiye. Yego. Nari mfise utubazo urabona Frodebu yabaye un acteur mu mako ya Arusha, hanyuma Burundi bugira constitution par rapport ya accord d'Arusha, ariko CNDD murabona ko yabihinduye. Sinzi ko si vous parvenez yo kuja kuri pouvoir ko muzosubira dans les accords d'Arusha canke muzobandanyirizaho CNDD ishikanye kuri iyo constitution CNDD yahinduye. Hanyuma icya kabiri en fait ituma abarundi bagira impungenge ku by'amatora mwavyiswe kandi mudusaba ngo ntitubisubiremwo, ariko n'ibintu nkoramutima kuko ico kintu kiha credibilité CNDD ikavuga ati j'ai organisé des élections hanyuma twatsinze, kandi tukaba tuzi ko zitari transparent, tukaba tuzi ko baba bivye, kandi mwavuze nta bigwanisho mushobora gufata, ariko na twasa ntibamutinye kandi yaravuye no mw'ishamba wewe. Kandi seni mutayifise ko control, sinumva ko mwoshobora kugira icyizere cyane rwose yuko mwotsinda ayo matora, kuko ubunye machine repressive ya gouvernement muri polisi mu kwica abantu, mu kunyuruza abantu, urabona barashizemo ikintu cy'ubwoba abarundi. Ikindi cya kabiri muri 93 Frodebu itsinda amatora, urabona hari ikintu bavuga ati mu kwikura intwaro y'abatutsi. Ivyo onye yari message yari facile yuko abanyagihugu bayakira. Ubu unye muzovuga iki ko Frodebu CNDD yoyo ikoresha ahubwo iyindi ati twarabagwaniye ni twebwe tugomba kuhaguma. Sinzi rero iyo ntuzeya muzobabwira. Icya gatatu ari ikintu mwavuze le passé yajya anyama ifise importance, kuko uravye ivyo bavuga ko Frodebu yacitse. Ni mu nyumva? Ni mu mwumva? Je ndiko ndamwumva ariko mutamwumvise ngira yosubiramo. Ko babagabo. Allo, muranyumva? Yego. Ngira sanje kukumva na Patrick kukumva. Genda mwumva jewe ariko. Okay, good. Ico kibazo ca nyuma yambajize ntaco numvishe byaciye bijana. Icya nyuma burya umugambwe ugigwa na ideology. Tukaba tuzi ko bavuga ko Frodebu ideology yari ya ubu, hanyuma na les autres mouvements zakurikiye ubu. Est-ce que niyo mukigendera ko canke mwarahinduye? Murakoze.
Ego urakoze icambere cyo kiroroshe cyane zitera constitution nshasha ya korudarusha iya korudarusha niyo twemera muri Sawanya Frodebu mbere ni nayo irimo inyishu zose z'ibibazo biri mu Burundi burya iya korudarusha n'aya masaha ntayo barafuta iracari ngaho kumbure hari bimwe birimo bagenda barahindura canke batubahiriza caba cyahinduwe n'ibizwa shingira ariko twebwe twemera ko korudarusha mbere nejo dushira ubutegetsi twe twoguma twisunga akorudarusha kuko iyo isomye neza niyo irimo inyishu z'ibibazo biri mu Burundi n'ubu niyo yonyene hama ruvuga ngo turafise ideology ya ubu canke ngo yande ubongiza imana we yabihinduye neza kumbura ibyihonyabwoko arabivuye ko ngiza imana kampembe gato ibi bya ideology ya ubu canke ibindi twebwe ubu turi mu bintu bishasha turiko dufata ibintu bishasha erega nabajya batwara umugambwe Sawanya Frodebu ntugire ngo twe muri Sawanya Frodebu nta muntu yaduka sinadutse ngo ndaje ngo ndashitse ngo mfuye gutwara ngo Sawanya Frodebu twarabyumvikanye n'abandi bose bawurimwo mbere abahumure tigenda mwebwe mugishoboye mukiri bato mufate umugambe kumbure mwohindura ibintu ariyo mpamvu rero tubwiza no kuhindura na ideology nitwoyihindura ya Sawanya Frodebu 100% ariko ibikenewe tuza turabihindura ko umugambo tuzawujyana n'ibihe ibyo muri nane truwa ya masaha sibyo byo bikiriho tuza kuza turadapta nibyo dushitseko kwari imigambo 2040 2060 irya migambi ntimugire ngo ni mibi irahara ariko nukuraba neza eske irakwiye izodushikana aho dushaka koko aho itameze neza tugahinyanyura urumva rero ibintu bigenda birahinduka ariko byanka bikunze tugeza kugendera ku gihe Sawanya Frodebu bari kwigendera ku gihe itibagiwe ariko twibagira iyo twavuye canke ibyumviro by'iwacu ideology ya Frodebu ni demokrasi kwidegembya nta bintu birebire ni gushaka Burundi ndadaye buriya nuko bamwishe kare kumbura abanashabo turaba genocidaire we yavuga Burundi bushasha nuko gusa kumbure Imana itamuhaye amahirwe iyo bamureka kumbure hari gihe bari gusanga abitweretse ibyo yatwemera ariko komisi yaciye agenda ntawo bigaruka byakurikiye byarakurikiye no kubitunguko byaje ariko twe muri Sawanya Frodebu ya masaha hari ibyumviro bishasha bijanye n'ibihe turimo kandi ibyo tuza kuzokoresha mu minsi iri imbere imigambi ya Frodebu tuzoyishira habona muzoyibona hazwe iminsi mike cyane nibaza ko gusa no kwizoba ari imigambi y'urunani ariko nibaza ko n'ubwo runani nta byinshi cyane bazohinduramo tuzobyumvikana ibyo duhindura ibyo tugumizamo ko nitwobazingamikira ku bintu bya Frodebu gusa kandi tuzoba turi benshi tuzana iby'iwacu bazana iby'abo ducange amaduheze dukuremo imigambi tuzogira ko ariko muri Sawanya Frodebu gushigura turafise programme kumbira batabona nitwubwira ko ariko niturayishira habona ariko irahari kandi iratomoye turindire yo kwishiramo niyo mu runani tuba turi kumwe kugira ngo tubashikirize programme imwe yego murakoze nuko ndabibona ahubwo munyemerere ntunganire Patrick muri space twamatora sinzi ko mwakumvise akamatora numva mwakambajije kenshi kandi nagumye ndabirega none ko ntaza guhindura inyishu natanze nijyanye iyo natanze nijyanye nta kintu nohinduramo kabisa kandi mumbabarire wavuze qu'il faudrait qu'il y ait un sursaut patriotique abanyagihugu bonyene bishigikire mu matora yabo n'ivyo yavuze reka rero ntunganire Patrick kuri iyo sujet yandadaye je pense que c'était Innocent Muhozi muri space twariko turagira la fois passée ku gitabu ca Rugigana yavuze ati ndadaye apparemment les services za Habyarimana ils étaient très fâchés contre lui kuko bo imigambi bari bafitiye Burundi yari yayanse hama bijya bavuga yuko le jour de son assassinat